biganiro vyinshi cyane urabizi niki kintu maze kumbona ko mu biganiro vyose maze gukora urumva ikintu bazokora ko ari ukuntu maramaza ndakumara amazi ariko maramaza hari ibiganiro nabonye ikiganiro kira waramukije umuzungu bonjour monsieur comment ça va très bien la barbe c'est toi ou bien c'est none sinamubaza ati ubwanwa none ubwanwa ni wewe cyane none ni wari ubwanwa cyane kumubaza ati ubwo bwanwa n'ubwi wawe hewe la barbe c'est toi none ari kubaza gute la barbe c'est toi la barbe c'est toi ça c'est à toi none ari gukora ari kubaza ariko tumuvuga uko basi akumve ko aciye no ku ntebe y'ishuri oya je narize vraiment je mfite amashuri menshi gusa si menshi cyane gose ariko ni menshi bukebuke bon mu cyongereza ne kumubaza gute ho umubiki muri bije basi nko kumuramutsa ne bon bivanye era premier ari kuvuga good evening good morning mu gatondo cyo kavuga hi canke hello omwe ne kwa gukurikirana benshi bari hanze aho ntuze irate mu cyongereza bayita irate yitwa elula hari indirimbo yaba we love music uzumva namarura bo ni rate bavuze irate nibaza yuko bari bavuze irate cyane bavuze ko bavuze ibindi byawo ni sinibaza yuko bavuze irate vraiment inka mu cyongereza ni gute cow yani cow jenzi cow zazindi baje kumbe ni cow bandika ndi gute ni c ni c na a na double v okay bon ubwanwa ni gute mu cyongereza je nta bwanwa mfise nta nibyo onze kuko nta bwanwa mu Faransa ni ariko ni barbe okay mugani baze ko atari byo waje kumeze oya hari akantu hari ikintu nganshaka kumenya bon ndahuye n'umuntu atazi kirundi kumubaza ati ndatakaye no bimubwira gute mubiki ati ndatakaye peut-être ushaka kuzimuriro ati ndatakaye no bimubwira gute ati je me suis perdu est-ce que tu peux m'adresser une bonne quoi le chemin iki binene nk'ibyo ambo chemin cyongereza ntavyuzi bukebuke none je ndabaza naje kwigisha kuri diswari ngaha cyangwa waje kunyagisha ibindi nawe ndakuje ko nkakujya naje kuri stone yambwiye ko yakuvumburanye nakandi gakobwa ivyo bintu narabanye higanira ahubwo yabinyibukije ndikawusha kajya ako gakobwa oya stone bijyani kubera nyene yarika bikubwira kubera nyene ubwire nahandi ryansiyo yarisije ikiganiro mu bisanzwe ndetse n'ivyo ntabwo yarisije ikiganiro mu bisanzwe mugabo nivyo turemezanya yuko oya none wese nakubwiye yuko nazopfa ndakuvanze none kurya umengo ndamwizera poe sinama mbona uramwizera buke uramwizera buke si cyane ni pole okay bo nta mukobwa hari umukobwa twari twaza karasamuye kaga kumi kanje urabona she ujya mukobwa we yarigira ngo aramvumbuye ariko yasanze swata yateye swata waruvuze ngo umukobwa mwari mwazananye yaraje kugura impuzu aca aramfata rero nyene system Stone nawe ajya amaso y'umengo n'indagara yafatiye mu makira abasha cyangwa aramfata wewe ko wemeye kwagufata ni waruzi uko oya nariko ndamwikura Stone we yabonye akimfashe ariko mu nyuma cye ndamukubita ikofati pap ndekura wa mbwakazi we wa mujinga we acarandekura acaragenda nace ndamukubita mu bihakana reka to koshoma medi mazameza ngahega iri kirakora Oreshima ya media imaze amezi angahe iri kirakora imaze amezi 3 yego watangiye gukora mu kwicumi yego nivyo ivyo bintu nivyo yatangiye mu kwicumi yego amezi 3 maze amezi 3 sur certain okay Koreshuma media ifite ababone bangahe en général environ 6000 comme 6600 quelqu'un niyonzi yego Koreshuma media ifite ama video maze kwa uploading ama video agera kuranga
aragira kuri sa nka sa 30 ko mwe nizo mbona ego nka sa 30. Urubuga akoresha umwanya media nikiye kintu ruhora rukora ubona neza yuko gifitiye akamaro kanini cyane abahora barukurikirana? Bon, ikintu urubuga akoresha umwanya media rugora n'ukuntu yani ruritaho ubuzima bwa muntu wari we wese, yaba ugwaye ibimuga, bon nabikorera utwawe nyene bose bose ni sawa. Mugabo hari ikintu rutarashikako. Hari ikintu nawe niyumvira nk'ubu gozana ikintu cyo guteza imbere abanye business. Abanye business ndavuga nko mu kugira ama publicité. Nta mwanya babaha ahubwo baxe bavo nta mwanya babaha ahubwo ntimurababwira yuko mubikora. Mumaze kurondera harabo mwaronde mugomba kubishira ku rubuga bakabimenya, urumva? Bakunzi bakoresha umwanya, bakunzi baturye show, bakunzi b'umunyarusaku, bakunzi basutwa cawa. Chérie, je t'aime. None za kwimbwiye imbere ya kamera. Je t'aime. Ndabizi. Je ndagukunda chérie, si ndi nka Stone adakunda sisi. Ndi nka Stone canke nkunda kubera hajya kuri media ntuye. Oya, bon ndagukunda kubera urafise ibisusu. Urameze neza, urakaze, urashoboye, urumumeshante. Ewana kimya kabisa. Urumumesha. Ariko byerekene ko bimbwira kuri media bimbwira twenyene navyo. Je ndikumvugira indani sinzi ko hari yari kimya we sutwa vipire meze neza. Sutwa ninde ko ari Gaera ni Gaera. Ego, bon bakunzi bakoresha ama media, uyu ni Maman Guy. Maman Guy kwanza ngomba ndamuganize gatoyi. Ambwire kwanza ikiganiro jewe nabonye bakoranye na Stone. Kibono bakoranye na Stone, je no kuri cyanyoheye cyane. Ariko ni cya kintu Stone akunze kuvuga ati wewe bakubwiye uje kurira abana ariko gumushaka kuba umuhost. Byo nabyo nzi byo namba wibwiye Stone je nabyo wambwiye. Oya je ndazi yuko ntabivuze uko ariko wewe Stone ari ukuntu abishikiriza, ariko ndashaka kumenya impamvu Maman Guy yabwiye yahindukije kiganiro. Stone yaraje kumubaza ibibazo acarabihindukiza. Impamvu yavuye nabihindukije kubera ibi byo Stone ari mu ntibindyohera. Ntibikujyohera kubera iki? Ntibindyohera bijye bintu ntibibaho. Sisi burya we mufaniki. Bon, sisi ntacyo dufana na umenye kubera Stone. Urumva? Ariko ibintu nka bijya biraba twese, agaciro k'umukenyezi karaba twese. Si ngombwa ngo dupfana ikintu niyo bari uri aciye kwibarabara nkaca ariko arahohoterwa. Ari umukenyezi nkanje bitegerezwa kumbabaza nkeswe uwonzi amaso kuyandi. Hame wa mugana bavuga bati ibitababaje padiri bibabaza umukorezi gute? Bon, jewe ico gihe narabaye umukorezi birambabaza meme si Stone bitamubabaje uko erega Stone ari mu ruhumyi hajya nta nubwo abona yuko ari mu bintu bibi. Nawe yindi kiganiro ndaze tokibona ari mu ruhumyi hajya arasinziriye. Niyo mpamvu rero ubona yanashwani atana bitahura arasinziriye. Stone aho rurasinziriye ndabisubiyemo. Utumusengere canke tubigenze gute? Cyane kumusengera kabisi. Ariko sheri ni jewe mugabo wa mbere mfise urukundo kuvisi yakabaho. Ni je wa muhungu wa mbere nzi gukunda ntazi guhemuka. Ni je muhungu wa mbere nzi gufata neza umugore wawe. Iryo jambo niryo bose bagenda bahendereza abagore babumva. Je urabona sheri nk'ikintu ko cyo kuguca inyuma. Je sinzopfa mu buzima bwanje ndaguca inyuma nubwo uyo munsi nzoguca inyuma umuheru uzobugeze pa kuko niwo munsi nzocangira ko mu muriro. Ni byiza sinzopfa ndaguciye inyuma. Ni byiza yuko wovuga ibintu uri siri nabyo. Oya jewe munyarukundo. Sawa. Umuhungu wa mbere kwisi afite urukundo. Nibigende nkuko byipfuza byo babyiza tuvuga ati amen. Amen. Byo byiza ibyo uvuga ariko bimeze. Ubuporo ubufunga gute? Umviriza rero she. Ntabyo waboye ngena bupfu. Okay. Ndamaze gukora ibiganiro byinshi cyane urabizi. Niki kintu umaze kumbona ko mu biganiro byose maze gukora? Urumva ikintu azokora nako. Ari ukuntu maramaza.
ndakumara amazi hago numara amaza hari ibiganiro nabonye ikiganiro kira waramukije umuzungu bonjour monsieur comment ça va très bien la barbe c'est toi ou bien c'est none sinamubaje ati ubwanwa none ubwanwa ni wewe canke none ni wari ubwanwa cyangwa ari kumubaza ati ubwo bwanwa n'ubwi wawe hewe la barbe c'est toi none ari kubaza gute la barbe c'est toi la barbe c'est toi ça c'est à toi none ari kubaza bari gutuma uvuga uko basi akumve ko waciye no ku ntebe y'ishuri oya je narize vraiment je mfite amashuri menshi gusa si menshi cyane gose ariko ni menshi bukebuke bon mu cyongereza ne kumubaza gute ho umubiki muri bige basi nko kumuramutsa ne bon bivanye era premid ari kuvuga good evening good morning mu gatondo cyo kavuga hi canke hello omwe minimum gatuma wigutsa ngomba kumubaza ati musengahe yani musengahe muri hedini nari kumaza gute mu cyongereza none tujenje kukwigishiza icyongereza ngaho umbwiye ngo hari ibintu ngo nakumara amazi hari ibintu nakumara amazi bon urabona je hari abantu nkunze guhura nabo canke nko muri conference de presse just bigasaba yuko basi none kumengo niyo sije duciye tuduga oya ni ikintu we umbwiye gisware uzoze ndekwigishirize hamuzoza uragenda hari abazobona yuko ari correction kuko sinaje kwigishiriza aha nyene uruga mbwira gito canje cundi yumvireho haro nuri karadukurikirana usanga nawe ne mu mutwe ari zero nka jewe mu cyongereza naje cyane kwa gukurikirana benshi bari hanze aho ntuze irate mu cyongereza bayita irate yitwa elula hari indirimbo yaba we love music uzumva marura bo ni rate bavuze irate nibaza yuko bari bavuze irate je nibaza ko bavuze ibindi byawe ni sinibaza yuko bavuze irate vraiment inka mu cyongereza ni gute cow yani cow jenzi cow zazindi kumbe ni cow bandika ndi gute ni se ni C na A na double V okay bon ubwanwa ni gute mu cyongereza je nta bwanwa mfise nta nibyo nze kuko nta bwanwa mu Faransa ni ariko ni barbe okay mugani baze ko atari byo waje kumeze oya hari akantu hari ikintu nganshaka kumenya bon ndahuye n'umuntu atazi kirundi kumubaza ati ndatakaye no bimubwira gute mubiki ati ndatakaye peut-être ushaka kuzimuriro ati ndatakaye no bimubwira gute ati je me suis perdu est-ce que tu peux m'adresser une bonne quoi le chemin iki binene nk'ibyo ambo chemin cyongereza ntavyuzi bukebuke none je ndabaza naje kwigisha kuri diswari ngaha cyangwa waje kunyagisha ibindi eri urubanza rumwe rumara 5 usanga ahanda mu gifaransa ni la chemin de quoi nabivuze je me suis la chemin de quelque chose none fashe naje kuyivuga uzobirabira mu kiganiro uzozura birepeta hari asisubiramo oya ye ntumva yuko no camagarika akazi oya andabona mengo ufise mise kuza kumara ahubwo naje ngomba kumara amazi kwijambo rero ibyo waje kumara amazi oya turayaga nacu turayaga gusa gipa muhebizu bebe dada Sarubeti bayi gutungiye gutevra tagukwira okay Maman Guy kanyamuki banza ahubwo nawe ndakuje ko nkakujya naje kuri Stone yambwiye ko yakuvumburanye nakandi gakobwa ivyo bintu narabanye higanira ahubwo yabinyibukije ndikawusha kajya ako gakobwa oya Stone bijya ni kubera nyene yarika acha bikubwira kubera nyene ubwire nahandi ryansiyo yarisije ikiganiro mu bisanzwe ndetse n'ivyo ntabwo yarisije ikiganiro mu bisanzwe mugabo nivyo turemezanya yuko oya none wese nakubwiye yuko nazopfa ndakuvanze none kurya umengo ndamwizera poe sinama mbona uramwizera buke uramwizera buke si cyane ni pole
okay bo nta mukobwa hari umukobwa twari twaza karasamuye kagakumi kanje urabona she ujya mukobwa we yarigira ngo aramvumbuye ariko yasanze swata yateye swata waruvuze ngo umukobwa mwari mwazananye yaraje kugura impuzu aca aramfata rero nyene system Stone nawe ajya amaso y'umengo n'indagara yafatiye mu makirabasha cyangwa aramfata wewe ko wemeye kwagufata ni waruzi uko oya nariko ndamwikura Stone we yabonye akimfashe ariko mu nyuma cye ndamukubita ikofati pap ndekura wa mbwakazi we wa mujinga we aca arandekura aca aragenda nace ndamukubita mu bihakana reka to oya nace ndamugira ego bon koshoma medi mazameza ngahega irikirakora KORESHUMWANYA media imaze amezi angahe irikirakora imaze amezi 3 yego watangiye gukora mu kwicumi yego nivyo ivyo bintu nivyo yatangiye mu kwicumi yego amezi 3 maze amezi 3 siri certain okay KORESHUMWANYA media ifite ababone bangahe en général environ 6000 comme 6600 quelqu'un niyonzi yego KORESHUMWANYA media ifite ama video maze kwa uploading ama video agira kuranga aragira kuri sa nka 130 ko moi nizo mbona ego nka 130 urubuga KORESHUMWANYA media nikiye kintu ruhora rukora ubona neza yuko gifitiye akamaro kanini cyane abahora barukurikirana bon ikintu urubuga KORESHUMWANYA media rugora n'ukuntu yani ruritaho ubuzima bwa muntu wari we wese yaba ugwaye ibimuga bon nabikorera utwabo nyene bose bose ni sawa mugabo hari ikintu rutarashikako hari ikintu nawe niyumvira nk'ubu gozana ikintu cyo guteza imbere abanye business ndavuga nko mu kugira ama publicité nta mwanya babaha ahubwo paxe bavona nta mwanya babaha ahubwo ntimurababwira yuko mubikora mumaze kurondera arabo mwarondeye mugomba kubishira ku rubuga bakabimenya urumva bamenye yuko nivyo birimo icyo kintu kirabuze kandi ndazi harabo gikunda hoko gwiki kugira baba ico kintu gishike icyo kora nuko mwobishikiriza ku rubuga ukore ne bakurikirana ikiganiro cyane ide ndaguhaye umwanya utange ide y'ukungene ivyo bintu wewe kwifuza yuko ide nukufata nkakorero ugafata nk'aka video ukabibabwira yani imbere yuko ikiganiro kijamwo ko ka video kabanza hagaca ko hama bakaza ariko uru rubuga rega izi mbuga nta muntu atazi yuko zifasha ivyo bintu cyane ibintu vya promotion publicité kuko n'abaririmbyi baturondera no abaririmbyi no bakibarondera kubera baba bashaka brand bababone ndavuga abanye business ndavuga nko agomba kumenyekanisha ibidandazwa uko ndazi we ni wasamara hari habumviyo ide bazocikorera KORESHUMWANYA media wewe imaze kukwigisha iki wewe kugatwe kawe personnel bon KORESHUMWANYA media imaze kunyigisha iki kugatwe kanje personnel ash no musi rero wewe utantaye mu mutego urambyura tu ko turaya ubuzima bwanje personnel ata family yanje bayemo wewe kugatwe kawe imaze kukwigisha iki kirahari mugabo ndafashwe kabisa ndafashwe boy ikintu maze kunyigisha nuko mbona gusa ndamaze kubona yuko yitaho abantu abo bita underground niyo media ibitaho yawe ego niyo ninyungu yanje uko naje hari ikintu ngomba yuko kwanza edayero ntuzi ko ngomba kuba umukinyi w'amasinema rega naje ndi mu underground Stone imani zo mufashe Stone byarambabaje pe ndazi Stone ariko arabiganiro hari karadufaka byarambabaje aho urubyumve byarambabaje kubona warahevye amasibo kuko nagomba gukina iwawe mugabo ntaje
Maman Guy koresha umwanya media iramaze novuga neza yuko hari ikintu yowe yakwigishije nko kwigwanako urabona koresha umwanya media n'urubuga ruboneka nka rutoyi ariko ruratunze ikintu gikomeye cyane rurafise ububasha bwo gukuza ingabirano y'umuntu bien sûr yuko nk'umuntu tumufashe mu minwe ari nk'umuririmbyi cyangwa mu kiyamarerese twamufata mu minwe bien tugakorana ndisiri yuko nubwo yo bari company ishobora kugeraho ishaka bice kuri urubuga rero kwigwanako jewe koresha umwanya nararavye ati sinshobora kubandanya nkorera umuntu mu gihe nzi neza yuko jewe mfise umuryango ndiko ndatunga mfise ibintu byinshi byo gukora mfise abantu benshi bandondera ntiduhuze kubera ndi mu minwe y'umuntu bikarinda guca mu minwe y'umuntu ariko ndazi aciye ko jeje nyene nka tukivuganira naje nkaro nk'ya responsibility yo kumwemerera ati ego ndakwemereye dukore urumva ariko hari ibintu byinshi jewe ndi mu minwe y'umuntu bitakunda yuko hari abantu twashwana bambona nabi ntibantahure yuko atari jewe bandondera ati dukora niki bakaca barinda kuja kuyaga namwe n'urubuga rero kwigwanako ni kintu uvuga neza yuko cigisha ego hari abantu benshi jewe nafashije nubundi nkifasha rero babone nabariko baradukurikana babone bamenye neza yuko kwigwanako urumva kwigwanako kumenya kwigwako apana kwizera umuntu ngo naka igwaneko kwanza wewe umenye yuko ico uri kurubaka ego Maman Guy Kanyamuje amazina yanje novuga yuko nitaziriye muri uno mwuga wewe yaguhaye niye image wewe wayabonye mu image zasutwa za cawa za kimya za vuguta za tugesho za kiweza niye image we zaguhaye Bon wewe kuri wewe image zampaye ni nziza kuko n'amazina y'akazi kandi muri industry yanyu mbona ata muntu nibaki bakoresha amazina yabo nyakuri kuko amazina ayo AKA niyo akunda kumenyekana niyo bamenyera kurumva ahubwo ikintu ndiko ndagwanya no kuri kuyabatiza nabanje uyu bamwita Anigaela Sutwa yitwa Guy Kanyamuje rero niwe kuyakoresha ukazi abantu nabone ni brand ndiko ndabubakira brand kuko nka Guy arafite page ya Facebook irafite abantu barenga 100 urumva ico ni kintu ngira akamaro cyane ku mwana agifise imyaka 2 afise page ya Facebook ifise ababone 100 Gaera nuko phone yanje itameze neza yongora kumukorera page neza ndifuza ko na Gaera yo kura afise page akazoca ubwenge kuko aba bana banje oya iryo sizina bon ni izina ryo muri iyi minsi gusa nzorewe ntagifana ariko umenye yuko ari twe tuvyara mwe ntimuvyara mwe ntimuvyara umunsi nareko ndatese kamwajyaje we ntwarugaramye Gaera yinjiremwo urazi kugira Gaera yinjiremwo urazi yashu nabize urazi komedo fana guhinduka nta nivyo wanamenya yuko urazi ngene namenye urazi ujya munsi ugaramye mu cyumba urindiriye agatelefone ugutwiti gusa taki urazi re kugira Gaera yinjire rengara kujya nyene ari ngaramye mu cyumba ndindiriye ndonke telefone niko nagaramye ndindiriye systeme yinjire Gaera yinjire urumva urazi uburohe nagize urazi ngene najugumye ndasisimuka ndumva ndabuza amahoro kugira yinjire urasara mu mutwe oya gusa ayo mazina wiyise nayakazi kandi je turayemeranya nyene je ni bon kuko ni brand nibyo bakuziko yego hama Maman Guy niki kintu kikubabaza muri ibi biganiro byacu muri ibi bibazo n'ibyo biganiro byanyu hari ibintu bya vie privé mushira hagaragara mba mbona bitoje hagaragara vraiment ndavuga nko kuri jewe ndavuga no kubandi abandi mugira ama vie privé yabo batanabishaka bataba bishaka bijya ibintu sibyo sa niki ariko kuvurugana gendera abandi bana gendera abo mwana hari uremera umuvumburo ndawemera umuvumburo ndawemera nk'umunsi Stone yo tuvumbura mu cumba mu gitanda
uwo mufungisha canke none yoba yatuvumbiye mu gitanda gute yoba yinjiye mu gitanda buho shari ku muryango ntugire ngo ni Alvin namba ari Alvin guci aja nsanga mu cumba ngo no kuzandagumana y'inyundu uzoza nzohitamena umutwe urumva story kazotuvumbura mu cumba naje kurango ni data buje nzohita ndamuhonda inyundo na wene nzoe ahari hose byumve navyo vuga ngo ni data bukwe winjiye mu cumba direct ayige wosanga ndi gusa nzohita nkumena umutwe ego niki kintu hobwira abantu bakunda bakurikirana ibikorwa vya KORESHUMWANYA nacishuye nsiho waruri yakibajije nacishuye wese waruri wa wari wagiye gi we gi subiza hari reka ntahise utubazo ndamwaje mu magi niba twabaryoheye sebo ariko ndibaza byinshi mwabitahuye ndazi ko atagano cacu muraba ntimuheze murazi ko turazi ko mudukunda mutwubaha muraraba ikigaro mukagiheza kandi ivyo biranshimisha cyane kandi rero murakunda kugenda mugize ico muvuze mu kigano cyose mwamuravye ndabakunda cyane behind camera ni imboregwa Pax Alaba imboregwa kuva le 30 akesha arara mu kabare niwe mu cameraman wa mbere mu Burundi biba ama telefone cyane ndabakunda cyane